Shalom shalom bakunda ijambo rya Kiza TV reka nizeye ko mumerewe neza mwiriwe canke bwakeye bivaye naho murabiye kino kiganiro reka ndemesha abantu bamerewe nabi afise ibibazo ndababwira yuko hari Imana ibabona hari Imana ibumva peu importe ivyo urimwo ntucike intege kuko Imana izogutabara. Imana tuvuga siyo twabwiwe ko n'Imana twabonye uyu munsi tugeze ngaha kubera ubuntu bwayo suko turi abantu beza cyane ariko igenda itwiyereka uko bukeye. So nkuko twama tubikora twama tuzana abavuga butumwa batandukanye. Uyu munsi twazanye umuvuga butumwa abikora biciye mu kuririmba ariko akorera muri team. Reka ndamusabe yidondore yongera natubwiye team akorera mu yari. Merci beaucoup Hama, nitwa Bertrand yo kwizera nkabasanzwe ndumwe mu bagize umugwi CGT Chosen Generation Team nkabasanzwe ari na gender irongozi. Wow, biba bigoye cyane kubona umuntu w'umujene arongoye team. Team yawe irimwe abantu bameze gute? Toute la vérité mukora ibiki? Kubisanzwe CGT ni team yagutse kwita team rimwe na rimwe biranambangamira. Nuvuga ko ari n'umuryango wagutse cyane kubera ko urimwe abantu bagiye batandukanye bafise impano zigiye zitandukanye. CGT si kuririmba gusa n'ubwo arivyo bimaze kugaragara cyane ariko CGT dukora ibintu bitandukanye haba mwivuga butumwa biciye mu kuvuga ijambo ry'Imana mu mabarabara mu masoko hamwe no kuririmba arivyo naje nserukiye kumbura no munsi. We nka Bertrand wakijijwe ryari? Bertrand yakijijwe kuva 2012 ariko kandi nakuze ndi mu muryango hano wakijijwe nkurira muri Sunday school ariko ivyo ntibica bisigura ko nkijijwe nagiye gutahura neza ivyo ndimwe muri 2012 ariho naciye mbatizwa. Watubwiye ko wagiye gutahura neza 2012 bisigura ko avant hari ubuzima warubayemo. Ntumwa Paulo niyo yabivuze neza yavuga ngo ivyahora bimbera inyungu ubu ndayibona nk'uruhombo. Ivyo wabayemo avant 2012. Tubwire gato yako vyabayemo avant 2012. Avant 2012 nsubije ubwenge inyuma nibuka sinari nkuze cyane nari umwana ariko kandi nari umwana afite ubwenge. Hari ibintu nakora inyuma ya 2012 nagerageje ndasuzuma sanga si vyiza muraza abana bariba sanga ari mu mirima y'abandi urubonya akantu kundi mwana urakivye nico nicaha nubwo ubu kiri muri ya myaka yo gutahura ko ico kintu uriko urakora atari icaha. Bimaze gushika muri iyo myaka ya 2012 none aje gutahura neza ko nubwo nkijijwe hari ibintu nkikora bidahesha Imana icubahiro none aciye fata decision yo gukizwa. Watubwiye ko muri CGT harimo mukuramwe ibintu byinshi bitandukanye kubera ikiwe nka Bertrand hitemo kuririmba ndiko mvuga kuri party yawe ko ari kubera ko ari waserutse uyu munsi ko ikiwe hitemo kuririmba utagiye mu zindi. Hama muri CGT nuvuga tumwe wese akora ibintu bivanye na tala afise ikintu ashoboye. Jewe sanzwe no muririmbyi no muri eglise bisigura ko nategezwa kuja mu gisata cyo buririmbyi ariko kandi nivuga butumwa hose na participe. Ngo tubwira imice iri muri CGT sibyo mukora? CGT harimo imice yo kuririmba ivuga butumwa n'ubutumwa biciye mu nkino. Ego ndabona uri umujene kandi nawo nabonye n'abajene. Timu yanyigizwe n'abajene cyangwa harimo n'abandi? Timu yacu igizwe n'abajene ariko kandi harimo n'abantu basanzwe bubatse barahari barimo abamama n'abapapa ariko bo badufasha ibindi atari ivyo twagiye turavuga ariko bari muri team. Idea kugira ucree groupe yavuye he? Idea sije nayizanye ariko twahuye turabajene dukijijwe twese dufise intahe yani Imana yadukuye tumaze guhurira hamwe tuvuga ati kwere kumwe wese yokora wenyene tubona ati umwe wese akoze wenyene vyogorana ariko tugiye hamwe turashobora gushika kure. No mpamvu twaciye tuvuga ati dukore team tube hamwe kugira ngo dushobore gukorera hamwe n'ubu butumwa twifuza gushikana kure ushobore gushika kure. Ego mufise indirimbo iri kuri YouTube niyo yonyene ihari ni wewe kubera iki titre yawe mwagize ni wewe? Indirimbo ni wewe novuga ati ni ntahe ni ntahe uwo ni wewe twako tuvuga ndetse tuvuga Kristo two tuvuga ico yakoze ku buzima bwacu tumubwira ko ari we mahoro yacu ko ari we vyizigiro vyacu bivanye naho yadukuye naho turi uno munsi. Ego biba bigoye cyane kugira wandike indirimbo nubwo abari Imana wandike indirimbo uje muri studio isohore hama ugena clip video nabonye na clip video yanyimeze neza mwe biraborohera bimse ari vy'Imana cyane mufise manager?
ama sinzi kumba agiye kubijanye no kwandika canke n'uburyo bwo gufata ico uburyo bwo gikorwa. Okay, uburyo nakubwiye tuyitimu y'abantu benshi nubwo tudafise uburyo bwinshi ariko turagerageza tukiorganiza ku buryo twegeranya uburyo buvuye muri twebwe nyene kugira ngo igikorwa twateguye gishobore gukorwa, ariko kandi tutibagiwe ko hariho n'abadufata mu mugongo mu buryo bucanke buriya, haba mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'ivyiyumviro. Hari abantu bamaze gutahura igikorwa ko ari umuhamagaro wa bose bagira ico badufashije. Ego muri timu mu kwandika indirimbo hagira abandika canke muja hamwe? Kwandika twandikira hamwe, ariko kandi harabaho uwuzana iciyumvira ati indirimbo gute, iki kintu gute, canke turashobora kuba tuko turasenga ijambo ry'Imana tugasoma, muri iryo jambo ry'Imana nyene tukaronka inspiration tugashobora kwandika ikintu. Iyo tumaze kwandika ikintu turagisesangura twese tukabona ko ico kintu kimeze neza tugashobora guca tugikora. Ego mumaze gushira ku indirimbo imwe ariko condition certaine yuko atari yo ndirimbo yonyine mumaze gukora, kubera ko mwashimye gusohora ni wewe akaba ari ibi ya mbere? Igituma twashatse gushira ni wewe ubwa mbere, nakubwiye ni ntahe twashatse kumanza gushinga intahe y'uwo Yesu uwo ari we ku buzima bwacu n'ico ari kuri twebwe, kugira ngo n'ibisigaye biri inyuma baze bamenye ati biriko bitangwa n'abandi, bakuwe hehe, bavuga iki kuri Kristo. Niyo mpamvu twashatse guhera kuri ibi. Timu yanyu mwamusengera hamwe mvuka mu ntara imwe bimeze gute? Oya, mu ntara imwe dufise abantu bava mu ntara zigiye zitandukanye, ariko bose basanzwe baba Bujumbura. Gusenga ntidusenga muri eglise imwe, dusenga mu eglise agiye atandukanye. Nkaje sengera muri GLM Gospel Life Ministry mu Carama, Saka umwe mu bakobwa turirimbana asenga muri Methodiste mu Carama Gahahe, aho yitwa Kerlen asenga muri Fekabunya Kabiga, n'abandi benshi rero bagiye bari mu eglise atandukanye. None vyaraboroheye gutorana? Vyaroroshe cane ku bwacu, tubona umenga ni ibintu bitari bitahuritse, kubona umuntu avuye hariya ino mugahura, ariko kandi kino gikorwa twace dutabura ko atari iwacu, si twe twagitanguje, kiyafise uwagitanguje nawe ni Kristo. Uwo rero yaduhaye mwe muyera ni wamenye uko akora ibintu, agahuza ibintu mu gihe gikwiriye. Uko niko twisanze twamaze guhura, twisanga twabaye umuryango, twisanga twabaye abavukana, dusanga two dukora igikorwa kimwe. Ego mwamuze so indi ndirimbo ryari? Sinovuga ati ni ku munsi uyu canke ukwezi, ariko kandi turafise ibikorwa tuko turakora vyinshi biri muri studio, hariho n'ibindi vyamaze guhera, ariko kandi turafise ukuntu dupanga ibintu tukavuga ati tuzokora iki, inyuma y'iki dukora iki, inyuma y'iki dukora iki. Ariko ico mwomenya cyo ibikorwa birahari, nihagira tuzobabwira ati igikorwa kigiye kije ku mugaragaro. Turiko turasozera, uri umujene ukorera Imana biciye mu kuririmba, wahisemo gukora Imana biciye mu kurira antaki warufise ijwi riraho, wari kuja kuririmba ukaba nka Basatbi n'abandi, kweri ko wahisemo kurimbira Imana? Gituma nahisemo kuririmbira Imana, nakubwiye ko je nakuriye muri eglise, narigishijwe, naragira ubwo buntu bwo kwigishwa, ndamenya ico naremewe, ndamenya igituma Imana yanshize hano, ndamenya n'impamvu Imana yantoranije ikankura hahandi narindi mu ngeso zitari nziza, nubwo nari nkiri umwana, ariko iyo Imana itandokora ngo mve hajya ahantu, nayo gusanga ndiko ndabikuriramwo, aho kwiba imyembe ugasanga ndiko niba nka telefone turi kumwe nkayitwara iki, ugasanga iyo ngeso yaragira akura iba nini. Ariko maze kwigishwa ndamenya ico naremewe, niyo mpamvu nahisemwo gukorera Imana biciye mu kuririmba. Amen. Ego nizihe mbuga nkoranyambaga canke mbuga ngurukana bumenyi mukoresha? Turakoresha YouTube, turakoresha kandi Facebook, turakoresha kandi na Instagram, aho ushobora kudutora wandika CGT Chosen Generation Team. Uri umujene nanje nka umujene, nizihe impanuro uha abajene? Impanuro no abajene benshi bari, sinzi ukuntu bivuga, bari ubuzima bwabo ntibazi kuha agaciro, bonye n'ubwabo ntibazi kwiha agaciro, usanga bari mu ngeso nyinshi zitandukanye, bo bibaza ko ari vyiza bigezweho, ariko kandi ari inzira zijana mu mahonero. Ahanini ahubwo bakabona abantu bagiye mu nzira zo gukizwa,
bakabona umenga ntibazi ibigezweho, ntibaboneka mu birori, ntibari muri vibe. Ariko kandi nobabwira nta handi hantu hari vibe bitese atari muri Kristo. Ico nobahanura rero nuko boza bakiyambura ivyo vyose bituma baja kure y'Imana, kuko icaha niki? Icaha ni ikintu umuntu akora yiyumvira avuga kidahesha Imana icubahiro. Nimba hari umujene akora kimwe muri ivyo, ushobora kuba utanywa inzoga udasambana, ariko ugasanga uvuga amajambo mabi, nico ni icaha. Imva ni ikintu bisaba ko wirimbura hama ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ico nobahamagarira cane nuko bokwakira Kristo bakaza mu muryango w'abana b'Imana, kugira ngo kuri wa munsi Kristo niyagaruka ntibize bereye muri iki kiyoyi gusa ariko barajya hano kw'isi, ariko tuze tubandanirize mw'ijuru ibihe bitazoshira. Biratwaye kandi ndagushimiye cyane wakoze. Ego merci beaucoup, namwe ndabashimiye. Ego bakunda ijambo rya Akiza TV, reka ndabashimiye cyane kuba mwabanye natwe. Ndibaza ko hari ikintu mpwe yera yabatahuje, hari ikintu yongeye ku buzima bwanyu, kubera ko buri munsi ko tugenda tuvyuka turi bazima nuko abadufitiye indi migambi. Reka ndabashimiye cyane, mwakoze cyane, Uwiteka abongereze.